Reka tuvuge rest in peace kuri bino bibondo vyamaze kujya gutanga urubundi buzima bushasha hariya mwijuru. Nakare ututwana twari utumalayika nta vyaha twari bwakore. Turakwinginze umura amaso yacu kugira ngo dutahure yuko aba bana wabateruriye mu maboko yawe y'urukundo. Reka dusabire ukwihangana abavyeyi babo Konsesa na Gilbert kuba barihanganye iki gihe cyose. Imana ibaha umugisha. Nkihumekanye cashimira Imana mwijuru niyo yanzigamye, naho ubona harimo umwe agwaye umbwira murabona umwe aragwaye undi arakwenga murumva ukuntu kego karanihanga. Aha byose nyene ndabishimira Imana kuko niyo izi vyaba kugeza na bugingo n'ubu. Reka ndabibutse ko televiziyo yacu Ashali TV iri mu mateleviziyo ya mbere yagarukiye kuri bino bibondo, aho twataka dutakamba dusaba ubufasha kuri uwo wese afise ubushobozi kugira ico akoze. Ariko uko vyagenze nta cyavuyemwo. Konsesa bene umufasha wiwe Gilbert, Konsesa bene umushinga nahe wiwe Gilbert babandanije gutera kamo ijya nino ngo barabe ko ivyo bibondo vyo matanuka, ariko ivyo vyose vyabaye imfa gusa. Ariko nkuka abarundi bayamaze ngo inkono ihira igihe, haje kuboneka abafasha bategwa impuhwe n'ivyo bibondo biyemeza uko bashoboye kose kugerageza kubifasha. Shimira bimwe bivuye ku mutima ivyo bitaro vyama vyakira abana bafite ingorane arivyo vyitwa Bambinjezu vy'Iroma kwa Papa. Hanyuma hashimira nyina amashira hamwe Hotel la Vita Onlus, hashimira Fly Angel yari ifashe indege, hashimira Kime Onlus, hashimira Kamare Onlus. Celestine Ndayizeye yabaye umwe mu bakenyezi b'intwari, ni nawe yarondeye ivyangombwa vyose ngo ivyo bibondo bishobore gutandukana bikajanwa mu gihugu c'Ubutaliyano. Aho rero ni nyuma yaho abaganga baboneye ko basenzwe, babona yuko ivyo bibondo ari vyo kujanwa hanze. Vyongeye kandi umwe muri ivyo bibondo vyasa naho kimwe cari gifise amagara atameze neza. Ivyo navyo vyatera impuhwe abavyeyi b'ivyo bibondo. Ntivyatevye urugendo rurageze ngo Konsesa atwara ibibondo mu Butaliyano ngo ibibondo bivugwe. Ariko ngo hajya ngo burya ikintu cyose kiba ku nteguro y'Imana, kandi ngo twebwe abantu turapanga Imana nayo igapangura. Konsesa ashise ku ndege ntivyamworoheye bivanye na pompe zo kongereza impwemu bijya bibondo bimwe twitwaza oxygene yagenda yitwaje mu ndege. Ibintu birimwo gaze n'ibindi bifatwa nk'ibikoresho byo konona ubuzima bwa kiremwa muntu. Ico rero cyabaye intambamyi, cyabaye impamvu yo gusubizwa inyuma. Konsesa bene abari bamuherekeje amaganya yabaye menshi, yibaza ni gute azorokora ubuzima bw'ivyo bibondo ngo bashike mu gihugu c'Ubutaliyano. Konsesa yasubiye inyuma, yabuza amahoro, yabuza ayo cira nayo amira. Inkuru rero y'incamugongo yatugezeho itubwira ko za pompe za oxygene zahezemwo umwuka wafasha guhema vya bibondo, wafasha guhema twatumarayika tw'Imana. Igihe rero Imana yaduteguriye kuba kw'isi yasa naho kirangiriye ngaho, bisa naho utwo twana twaciye twitaba Imana kubera ukubura umwuka.